Ubutungane bw'Uburundi burafata ingingo zibereye kubene igihugu batase bapfe nk'amatongo canke ibindi byose imanza zigahera zikabana banduka. Umwene gihugu yatsinze mbere agashikirizwa ntibikunde ivyo yatsindiye kabishikamwo kubera usanga bagombye kwiba umwene gihugu ntawo nikora canke imfuvyi inyuma yiwe hari bihangange mu gihugu byitwaje amapete n'ububasha bifise mu gihugu gushika naho n'umushikanganje afata ingingo n'umushikiza manza mukuru kizigenza Republika afata ingingo umwene gihugu ntibahizwe ndetse namwebwe nyene ngeri cubahiro mukuru gihugu mugafata ingingo mukarengana umwene gihugu turafise uburorero umuyobozi mwishikamo vyanya kandika ashimangiye imanza zo butungane namwebwe aho mufata ingingo mugategeka ku radio nkuko nyene turaha mugabo umwene gihugu ntafa aho nyene mwitongo ndatanga karo gatoyi mu nkundire ndabwisha mbwana gatoyi gusa kugira mushe utahura ukuna abarundi mwama mu misi yose mugwanira ijoro mutaga bagowe nibihangange bimwe hari umukenyezi yitwa Tunguru Jana Karoro kamwe mu Rubizi yaraburanye hose aratsinda yaraje mu mwaka wa 2020 imbere yanyu mwarategetse karenganurwa umuhanuzi muyobozi mishika muri wanyu yarategetse umushikanje w'ubutungane mwandikira ubutungane umushikiza manza mukuru kizigenza wa Republika waragiye iyo dossier kuva ubivumereye mu mwaka wa 2022 n'ubu baciye bagenda barapasagura n'igipolisi mwategetse ho gijayo carakuweho kubaka ku mugaragaro dutohoje muri Ajoto hariho ibihangange mbere nayo nabahoza bashikanganje bagiye harimwo uramushira amateka nawe nyene yahubatse afiseho n'ingurube n'ibindi bihangange dusaba iki rero twegese ikibazo ni kunganira nyinshi mu gihugu twagomba tubasaba jewe nagize amahirwe kubigitegamwe two turagira stratégie nationale de lutte contre la corruption muri Ajoto twaye tuhari twagomba nyinshi mu gihugu kubona mu Burundi hariho abantu bagaye inzego z'ubutungane gushika naho bakengera mwebwe nyine cyo mukuru gihugu uvuza tawundare avuga kiretse Imana ko hoba ukwiga strategy itomoye yo guhana abantu bitwaza ububasha aho tafise n'ubundi burorero usanga urubanza baburanye nk'akarubi komite ngaho ntewe urasarara uwo muntu agarariza itegeko umukura ko ubwo budahangagwa yarafise hayo mateze turabereza asubira kwitwaza uzoca umpa liste y'ivyo bintu byose wewe nyene uyingirire n'ubunze Uganda ifise abo bantu ubwo budahangagwa ndabakure Imana bahezagire umuntu atembera itegeko ntayindinze ukiri kubazo akari kabazo ka kabiri na kabazo kajanye mu by'agatakazi na muntu ihohoterwa rikoregwa abarundi bene wacu n'abarundi kazi baja mu bihugu vya Oman ibihugu vyo hanze Arabia Saudite nyene cyo mukuru w'igihugu hari amashirahamwe yashinzwe ajana abantu hanze kurondera ubuzi turavye muri Ajoto tugutora amashirahamwe keshi no gucuruza abantu ni esclavage ati gute bafata abarundi bagiye kura amahaye hanze senkani porusa niyo babaha senkani porusa akaja mifuko iyo migwi y'abo bantu nyene cyo mukuru w'igihugu abigeme n'abarundi bari muri bihugu vya Oman barohoterwa abandi bakora vya furambi mu Ajoto Rwanda bamenyesha yuko dufise icegeranyo c'abigeme bashika 54 bakore viole 132 bahohotewe abandi afungwa mu mazi ya mashirahamwe aburungika nta na kimwe asahiriza kugira ngo uburenganzira bw'abo bantu bari hariya bugume bwubahirizwe ikitobaza rero nuko ugiye mu vya Oman Arabia Saudite bikanka kubera gukora ivya furambi gohohoterwa akacaronda kunagaruka ino mu Burundi umuryango wiwe ukagurisha gatongo ugira garuke mu gihe ari biguma gusa ya mashirahamwe acamupfunga akamushira mu mvuto ngo mpaka banze yishure vya bice 50% yari gukorera abaza barakora wa mwaka bamuha aho ndatanga karonye cyo mu gihugu umuntu guheze gusa ishamwe gitwa Paris Agence rikorera mu Kinindo muri Bujumbura twatabaje inzego z'inyamiramabi muri Ajoto ndashimira na procureur mukaza bamaze indwizi bamupfungiye mu nzi wabo kubera 11 miliyoni yateza gutanga kuko vyamunaniye iyo yari yagiye yahohotera ko ibya furambi murakoze cyubahiro Untunganya bashasha mu by'intwaro mbere ya Bujumbura yarakuweho amakomine yose aja mu ntara ya Bujumbura
hari abakozi bahora muri meri ya Bujumbura barungitswe gukorera mu makomine atandukanye, hakaba n'abashyizwe mu bisata bitandukanye by'intara ya Bujumbura. Haraheze rero amezi ane abo bakozi bose ntibararonka agashahara kabo. Ikibazo kirihe? Agashahara bazokaronka ryari? Ikibazo cya kabiri, meri ya Bujumbura ni umugwa mukuru w'ubutunzi mu gihugu, ariko ubu meri ntikibaho. Uyu munsi uwo murwa mukuru w'ubutunzi uvahe ugashikahe? Bitandukaniye n'intara ya Bujumbura. Iki mbere umuntu yokivuga no ku murwa mukuru wa politike wa Gitega, akarorero nk'aha turi nihe? Ni ku murwa mukuru wa politike wa Gitega. Umurwa mukuru waragiye mumenye intara ya Gitega n'intara ya Bujumbura. Iyo murwa mukuru w'Uburundi, intara ya Gitega ni umurwa mukuru wa politiki, intara ya Bujumbura ni umurwa mukuru w'ubutunzi. Ku ntara rero, intara irafise nayo umurwa mukuru. Iyi ntara irafise umurwa mukuru. Igitega, umurwa mukuru w'intara ya Gitega ni komine Gitega. I Bujumbura turafise amakomine Ntahangwa, Mugere na Mukaza. Yagize umurwa mukuru niwo murwa mukuru w'umurwa mukuru w'ubutunzi. Bujumbura rero bakora umurwa mukuru w'ubutunzi kuva ku Kigobe kugenda gushika yakoze bazi. Niwo murwa mukuru. Mugabo naho hari umurwa mukuru w'iyo ntara. Hari Muramvya rero iri mu murwa mukuru w'ubutunzi. Mugabo umurwa mukuru w'iyo ntara ya Gitega ni komine Gitega. Kugira ngo ngaho kubitegera umwe abantu bakabyumva kandi nakagaba neza. Reka tuze mwamenya yuko dukeneye kwisakara bigwira kuko bitaba binini cyane. Hajya kuvuga tuti twegereze ubutegetsi abenegihugu nugira hose batera imbere. Bose n'ibihugu Gitega Abanyamurava bakabamuritse kuri Gitega. Ntacyo batuwe ko dushaka Muramvya kiri gisagara kinini. Nico bituma babonye aho kera muzosanga ibisata byo mu ntara. Ari Muramvya muzosanga ari muri bisata nka bitatu bikorera ibisata by'intara. Bikorera muri komine, umurwa mukuru wa komine. Kugira ngo turabe ubutunzi bw'igihugu tubugabanganye abarundi bose. Ntimurabonere ngo kugira iby'intwaro bashatse ingene amahera y'igihugu ajya mu gihugu cyose kandi abarundi bose bakorohewe. Rero barabonye ko bace tugabanyana amazone yabaye menshi kugira ngo igihugu ibyo baba baja kurondera kure babironke hagufi gutyo bagume no kukiga. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu, muvyeyi wa twese, ndafise ikibazo mugabo ikibazo kitanoroshe cerekeye amahera afatwa yivye mu kigega ca leta. Mwayo mahera afatwa aca mu matagisi n'amakori nkuko mwari mwabidushikirije ati terambere turirabira mu matagisi n'amakori. Ayo mahera rero harayamaze gufatwa. Turi no mu babivuze kuko n'igihe nabivuga ndabizi yuko harabavuga ati ugiye gupfa. Mugabo twavuze tuti umuntu avuka rimwe agapfa rimwe. Ivyo rero nasanze indongozi mwahashitse zijejwe igisata kirabiza amatagisi n'amakori nazo ziri amaso kuko ndampigwa mpishije haronga hajya commissaire general wa UBR yavuze ati abantu baturatura abantu barya amadosiye jewe sindimwe tugiye gusiganwa nabo twarabibonye. Rero ikibazo nagira mbaza none ko ayo madosiye abo twavuze usanga nabo bagomba kuremenkanya kugira ngo ejo ubutungane babicishe nko mu butungane twagiriza ivyo tutazi dufungwe. Twariko tubaza protection mushobora kutugirira. Ica kabiri naco turiko tubabaza mbe ko bamwe bavuga umunyamwete
abo bantu badenonse mu mamiliyaridi agafatwa ubwo ntimwobahera ko si banyamwete hama ahubwo mukazona barosa na poste de responsabilité ahubwo bakabandanya bacakira bonyene biba ayo makori ayo mahera y'igihugu. Ico ni kibazo mbajije kuko mugomba kubamenya mwobamenya barabandika abo nari mvuze babijejwe. Ica kabiri mukuru w'igihugu jewe nkuko sindandirangira mpeze nkuko abandi babivuze nanje ndi mubabakunda kandi cyane murambe kuko muriko muratuma igihugu gifata umurongo w'iterambere kuko hari abantu bari barigize babicocora muriko murabafatira ibihano bamwe babona yuko bangana n'abandi kuko bobo wamenga uwo bashatse bo mumira. Rero ubu oya je nobasa n'uhejeje nizera yuko tuze umukuru w'igihugu akazodukundira tuzosubira kumuhunda yandi majwi mu mwaka w'2027. Murakoze cyane. Ingezwe ku buryo rero nagira nti nabo bagira fraude bofatwa bo bashengeza ariko nasanze abantu bavuga ngo banza umpembe utampembe sinerekana uri ko ari igihugu. Mugabo rero nagira nteri intege abariko barabikora nukwerekana umutima wo gukunda igihugu kandi umuntu yerekana ko akunda igihugu niwe mu bisanzwe yategerezwa kuba indongozi y'abandi kuko abafise icabereka. Rero nagira nteri intege ababandanya ariko ubu unasubiye kuvuga nti dutangure umuntu atoye umuntu yari amahera yari yibwe dutangure kumuha kwa gashiruka bute. Ubu nari nabivuze muri Obel yuko ubu bazoguha gashiruka bute ushoboye kwerekana umuntu yaranyuruje amakori n'amatagisi. Abantu banyuruza abo bararonka agashimwe muri Obel naramaze kubivuga. Ukurikira